banka kugwanira umweko wa nyoko icumu ryasi bakayitwara konora amaso. Umushinge twatanguye tugiye kubandanya kandi ku murindi ugwijwe inshuro nyinshi. Ntihagire ikintu dufata minenegwe kuko icyo dufashe minenegwe gishobora kutuzanira ingaruka mbi. Ahantu tubona hakozwe ibikorwa bwa mbere mu ntwaro za kera ni kuri Bagaza. Ndasubiye kubipfuriza ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nane n'umwanya bigeze ko biriko biragarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, aho tubazaniye amakuru ariko aravugwa muri politike n'umutekano. Muri kano kanya turaza kubabwira ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo kuri igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 yasubiye kugenwa mu mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. akaba ari ubwa mbere bibayeho aho umukuru wa CNDD-FDD aronka ibiringo bibiri vyo gutwara umugambwe. Muri kano kanya hari amakuru tubazaniye ahambaye cane, amakuru avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba ari we nyine agiye no kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, Perezida Evariste Ndayishimiye akamusubirira. Muri ano makuru turaza kubabwira ibintu bikomeye cane biriko birakorwa n'ibihangange. Hari amakuru ateye ubwoba ariko aravugwa cane ko Perezida Evariste Ndayishimiye asumbirijwe. Muri ano makuru turaza kubabwira ibintu byinshi cane. Mwarumvishije Reveriyano Ndikuriyo ariko aravuga yuko intwaro yabona yagize ico ikora nga mu gihugu c'u Burundi ari intwaro ya Perezida Bagaza, aho byasa nkaho ari guha ubutumwa bukomeye cane abarundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Perezida Evariste Ndayishimiye agize imyaka ajya gushika kuri 5 arongoye igihugu c'u Burundi, ariko Ndikuriyo akavuga yuko nawe nyine ataco yegeze agira ko na kimwe kuri ubu ngubu abarundi babandanya kugorwa ay'ikivumvu. Aho Reveriyano Ndikuriyo abasesangura politike y'u Burundi bavuga yuko ari ubutumwa bukomeye ariko araha Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari ibintu vyabaye mu ikoraniro kaminuza ryo kuri uyu wa 25 vyateye ubwoba abatari bake mu bihangange vya CNDD-FDD, ariko haraba ibintu biteye ubwoba. Ubundi ubusanzwe mu mugambwe ntago bavyemeye yuko abari mu nzego z'umutekano canke nk'abasirikare canke abapolisi bagomba kugaragara mu bijanye n'imigambwe, ariko kuri uyu munsi byagaragaye nkaho ivyo ngivyo abategetsi b'u Burundi batabigenderaho, kuko hari ibihangange vy'abajenero n'abandi mu nzego z'umutekano bagaragaye mu gihe Reveriyano Ndikuriyo nyine yasubira gutorerwa ikibanza co kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, aho ivyo bihangange vyagaragaye ngari navyo bitwaye u Burundi muri kino gihe. Ico banzuye nicyo kiba, uwo badashaka arakurwa ko bagashiraho uwo bashaka. Aho muri kano kanya hari amakuru ariko avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asumbirijwe kuba Reveriyano Ndikuriyo asubiye kurongora umugambwe CNDD-FDD. ari igitsindo gikomeye cane kubavugwa yuko bahora bagendera mu makanda y'umuhisi Pierre Nkurunziza abitwa abo mwiragi. Aho kuri ubu ngubu amakuru ariko aragenda aradushikira avuga yuko ibintu vyasubiye kuyangara kubo ku ruhande rwa Samuragwa. Reveriyano Ndikuriyo ngo niwe ibihangange vyahisemo kugira ngo ari wazaba umukandida wa CNDD-FDD matora yo mu mwaka wa 2027, ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ararwana, ariko nanone biboneka yuko inguvu ziwe zahejeje kuhera. None ubwo Reveriyano Ndikuriyo yakongera kuronka ikindi kiringo cyo kurongora umugambwe CNDD-FDD. na makuru atabeshya yuko ari Reveriyano Ndikuriyo agiye kuba umukandida wa CNDD-FDD matora yo mu mwaka wa 2027. Amakuru rero tuzanye na amakuru menshi cane ariko aravugwa ariko anateye ubwoba ku mpari ziri muri CNDD-FDD, aho ibintu vyasubiye
kunyuka ku rugero rukomeye cyane. Reveriyano Ndikuriyo mu ijambo yatangaje kuri iri genekerezo ntatinya kwerekana yuko ari we nyine mutegetsi akomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ntatinya kuvuga ijambo ashatse imbere y'umukuru w'igihugu, ndetse bigaragara yuko Reveriyano Ndikuriyo integuro ziwe azigejeje kure, nibyo byanatumye ngo yikura no mu kibanza cy'ubukenguzamateka, kuko nyine ngo hari ibindi byinshi ariko arategura. None Reveriyano Ndikuriyo ibyo ari kuvuga yuko intwaro zagiye zikurikiraho zitigeze zikora niwe agira ngo abikore, canke ariko arabibwira abarundi nyine kugira ngo barushizeho kumwizera, maze igihe azaba abaye umukandida wa CNDD-FDD barushanwe kuza kumushigikira. Hari amakuru y'ibanga nyine twajeje kuronka tugira ngo tubashikirize. Mbere yuko tuyabashikiriza, nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe ukoresha ururimi rw'icyongereza, fyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twatambukishije kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi, Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira, Reveriyano Ndikuriyo niwe yabaye ubwa mbere yahawe kurongora CNDD-FDD ibiringo bibiri kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2031. Siriyake Nshimirimana azobandanya we nk'icegera ciwe. Nivyo ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryabereye Igitega ryahejeje kwemeza. Inyuma y'umwaka ahatswe guhitanwa n'indwara itangaje, Ndikuriyo azananye inguvu zisumbije kurusha. Imbere yiwe izindi ndongozi za CNDD-FDD zegereje kwigenza nk'umukuru ntizerewe. Abandi bagaragaje inguvu nk'izo Reveriyano Ndikuriyo ariko aragaragaza muri kino gihe bivugwa yuko bategeze bahirwa n'ibyo ngibyo, kuko nyine bose byagiye bibagendekera nabi. Urugero ni nka General Alain Guillaume Bunyoni, uko byagenze mwarabibonye, ndetse n'abandi bategetsi bamwe bamwe. Mbere yiwe nyine nk'uko amakuru abivuga, izindi ndongozi za CNDD-FDD zabigerageje kwigenza nk'umukuru ntizerewe. Ndikuriyo ntatinya kuvuga inyuma y'umukuru w'igihugu, ntatinya kwerekana ko umushikiranganji wa Ndayishimiye ataco amaze. Ubuho ntatinya kwerekana ko intwaro yananiwe kwishura ibibazo by'abanyagihugu. Ubu niwe ariko aravugira abanyagihugu bashora ikawa ntibahembwe, bashora ibigori vyabo ntibahembwe, babuzwa gushora ibigori ku badandaza bigenga baja kuri leta nayo ikanka kubagurira. Ndikuriyo afitaniye imigenderanire ikomeye n'abasirikare. Ndikuriyo afise inguvu muri Conseil des Sages. Ndikuriyo niwe agaba imbonerakure. Ndikuriyo afise ubutunzi bwiwe. Ndikuriyo niwe yubaka ivyo leta itashobora. Ndikuriyo agiye kugarukira he? Ndikuriyo agiye Ndayishimiye agiye kwifata gute imbere ya Reveriyano Ndikuriyo? Hari amakuru tukiriko turatohozaho ku bijanye n'ibihangange ngo bishigikiye Reveriyano Ndikuriyo, tuza kubaha ku nkuru yindi turiko turabategurira. Ariko nanone amakuru ariko aradushikira ni amakuru ateye ubwoba kubiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndikuriyo aratinyuka kwereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko ku myaka iheze arongoye igihugu cy'u Burundi kuva muri 2020 atana kimwe kigaragara yoba yarazaniye Uburundi, aho avuga yuko Uburundi buherutse ibikorwa bikomeye cyane ku ntwaro ya Bagaza, aho ngo izindi ntwaro zose zagiye zikurikiraho atana kimwe zigeze zirakora, aho ariko aranavuga n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ikimenyetso kisimusiga ko Reveriyano Ndikuriyo ariko arashaka kwitoza kuba umukuru w'igihugu, kandi n'akagayi gakomeye cyane ariko arereka Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo byose aho Ndikuriyo adatinya no kubivuga, Ndayishimiye yicaye aho ngaho kugira ngo abandanye kumumaramaza. Ndikuriyo arashigikiwe cyane n'ibihangange nk'uko amasoko yacu y'ibanga abandanya abivuga.
kubera iki Perezida Bagaza yashoboye ibintu byinshi cyane mu myaka 10 yatwaye ariko ubu bidakunda. Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD arashingira intahe Perezida Bagaza yakoze mu guteza imbere Uburundi ivyananiye izindi ntwaro harimo n'iya Perezida Evariste Ndayishimiye. Yagiriza benshi mu batwara ubu ko bariko barondera gushavuza abanyagihugu ngo bagumuke. Ndikuriyo ntiyumva ingene kuri Bagaza uwashoye ikawa wese yaronka muci impembo yiwe, ariko ubu abarundi barashora ikawa bakabura amafaranga yo kurungika abana ku ishure. Ndikuriyo ntatahura ibintu biriko bibera muri Anagesa aho umunyagihugu abuzwa gushora ku mudandaza yigenga yaja muri Anagesa nayo ikanka kumugurira, abo iguriye nabo ntibarihwe. Ndikuriyo yashize ahabona amagorwa y'abanyagihugu mu ntwaro y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe cyose giheze atwaye Burundi ko atana kimwe yigeze ashika ko. Ndikuriyo ariko arerekana ibimenyetso bikomeye cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye ntaco amariye abarundi, ko mu gihe yovaho rwose ko hari ivyo agomba gukora wehe, kandi Ndikuriyo aravuga ibintu buri gihe ariko afise ico agamije kandi afise n'ubutumwa bukomeye cyane ariko ashaka gutambutsa. Ariko hari ivyigwa abatwara Burundi badashaka kwigira kuri Bagaza. Ibanga ry'intwaro yiwe ryari ryubakiye ku bintu bikuru bikuru tugira ngo dushire ahabona. Gushira imbere inshabwenge, Bagaza yashitse akura abategetsi benshi ataco bari bamaze, ashira imbere imisore n'inkumi yari isohotse za kaminuza mu Burundi no mu mahanga. Ubwenge n'umwete vyahawe ikibanza kinini cane. Uyu munsi ibiharuro ntibiriko birafata inswa. Kurwanya igiturire no kunyonora amatungo ya leta, kuri Bagaza ifaranga rya leta ryarubahwa rwose. Abasuma barahanwa cane. Kuri ubu ngubu abasuma barahanwa. Kuri icyo gihe cya Bagaza abasuma barahanwa atacamira, ariko kuri ubu ngubu abasuma nibo bashirwa imbere. Gutunganya amabanga ya leta n'amabanga y'ubudandaji, kuri Bagaza carazira kuba umutegetsi akomeye muri leta canke mu gisirikare akongera ukaba umudandaza. Ubu abategetsi bose ni abadandaza, bose bakeneye kunguka kurusha leta, bose badandaza amabanga ya leta. Gutegura neza imigambi no kuyisuzuma. Umutegetsi wese kuri Bagaza yaba azi ko acunzwe. Ubu turi mu ntwaro umengo ntawutwara uwundi. Mbonerakure irategeka umupolisi n'umusirikare, kaporale arategeka komanda w'ikambi bivanye n'iyo bazananye canke umukuru bazinanye. Mu kajagari nta terambere rishoboka. Umukuru w'igihugu w'intwari ntabwo Bagaza avuye ku butegetsi yajyanye za nshabwenge bakoranye ubutwari bwiwe nibwo bwari buhavuye. Ni ubwa mbere Reveriyano Ndikuriyo avuze ijambo nk'iri, ni ubwa mbere abaye ukwerekana amagorwa y'abanyagihugu muri iyi ntwaro. Ni ubwa mbere avuze ijambo ridasanzwe ku gutera ubwoba abo yita abansi, ahubwo akerekana ko ikibazo gihambaye kiri mu butegetsi bwo nyine ari bwo butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Twarabwiye amakuru menshi ko abasendede FDD ndetse n'ibihangange bifitiye inziga ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwagiriza yuko igihugu yagihaye umutambukanyi we kandi ari we bakijeje. Kuri ubu ngubu ingingo zikomeye cyane zifatwa n'umutambukanyi wiwe. Ingingo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye n'ibihangange irashobora kuvuguruzwa na Angeline Ndayishimiye. Ibyo byose byarababaje ibihangange byari byizeye Perezida Evariste Ndayishimiye, maze bimuha intebe
y'umukuru w'igihugu, aho ivyo bihangange nyine bigize iminsi birakora amanama akomeye cane bashaka gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, aho basinye yuko atagomba kongerwa ikindi kiringo ngo arongoye Uburundi, ko nico bamuhaye ataco yakimajije, ahubwo icyo yakoze kwari ukugara amariba ibihangange byose vyahora bikuramwo. Ivyabaje ibihangange bivuga yuko Ndayishimiye yahemukiye umugambwe nabo arabahemukira, ivyo byose akaba ari vyo biriko biratera indyane zikomeye cane muri CNDD FDD. Ndayishimiye arafise ubwoba bukomeye cane, bene Samuragwa no kuvuga uruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye rurafise ubwoba bukomeye cane, abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bamufasha kuri ubu ngubu nta nguvu bagisigaranye, inguvu zonyine bari basigaranye none zaheze, nuko Reveriyano Ndikuriyo atari gusubira kurongora umugambwe CNDD FDD. Ariko nanone iki ni igitsindo gikomeye cane kubavuga yuko bagendera mu iragi ry'umwisi Pierre Nkurunziza, aho kuri ubu ngubu bariko barategura ibindi bisigaye kandi babizi neza yuko bizagenda neza. Mu kandi turaza kubabwira ibihangange biri inyuma ya Reveriyano Ndikuriyo, kandi n'inkuru itabesha yuko Reveriyano Ndikuriyo ari we agiye kwiyamamaza nk'umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umwaka 2027. Hari n'amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gufungwa umwanya n'umwanya. Kuri ubu ngubu tubibutsa yuko Reveriyano Ndikuriyo ubu ngubu afite igihe kinini cane atwaye umugambwe, ariko Ndayishimiye ikiringo ciwe kigira ngo gihere, aho kuri ubu ngubu Ndayishimiye inguvu ziwe zose zahejeje guhera. Mu kandi turaza kubabwira ibi by'ivyo bihangange ndetse n'ibiriko birategurwa. Reveriyano Ndikuriyo nta kabuza agombe abe umukuru w'igihugu. Mu kandi turaza kubabwira ivyayo makuru. Ibi byiza kuri mwese nivyo ndabifurije.